Reka ntangure ikiganiro cacu Nyamukiza umusesanguzi umeze gute? Je meze bon kabisa ndashima mukama. Ndabona kabisa ka SP naha amakuru gomba duhe ndabona neza ko ari umuriro kama kawaida. Turamukiza kwadukurikirana basi. Nkuko Benita binsabye ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Amen. Kandi baramukije mu bwinshi. Kandi no mu ndome nkuru. Tudabani kazi nubwo atabinsabye. Yego nta kibazo tuganire mu kino kiganiro. Urakoze cyane musesanguzi reka nani cingendera ko ngigweko ndabaramutsa abakunzi ba BF ndabaramukije kabisa aho muri hose waba uri mu gihugu cyacu Burundi mbe nka mugano gw'abarundi ngabona diaspora le diaspora kabisa mudukurikirana big up sana turamukije kabisa reka rero tugenderwa ko tubandanye ndaba briefing cyangwa ndababwire bimwe n'ibindi tuguma tuyage mu kino kiganiro mugumane natwe rero kugira ngo mushobore kumva bimwe umusesanguzi agomba atubwire adushikirize muri no mwanya. Turaza kurabira hamwe aho hari aba M23 bariko barerekezwa canke se bariko bajanwa muri Goma kugira ngo bashobore kuba bobandanya ku mirongo y'urugamba. Bariko bazana ubwato. Neza cyane. Turaza kubandanya kandi ku makuru ariko aravugwa ku mirongo y'urugamba. Turaza kurabira hamwe kandi programme z'u Rwanda uko ziko propaganda z'u Rwanda ubwo ziko zirabandanya kuba Nyamurenge ariko rero kugira ngo dutangure iganiro cacu bana musesanguzi twifuza ko botangurira kuko biravugwa ku mirongo y'urugamba. Woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai. Woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi. Hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe. Mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe. Asante sana Benita, urakoze cyane. Twakagomba gutangura ku mirongo y'urugamba nyene kugira ngo abantu tubabwiraho ibintu bigeze. Ko mu gatondo nababwiye nti mu buce n'ubu ibintu ntabwo biriko biragenda neza. Yego. Taguti ibintu ubu byifashe uko. Ariko hamwe n'ibyo tutaraja hariya. Nagomba mbwire abadukurikirana. Yego. Guys barageraguye Makobora. Amakuru nkomeza kuronka ariko arava muri Makobora ya mbere. Makobora ya kabiri. Luwanga. Hariya hejuru mu misozi hanamiye Makobora. Ubugesera bwaradutse. Samedi batoye imibiri y'abasirikare igera kuri 500. Bari batanguye kubora. Guys, nukuri ndabasabe abantu mufise connaissance ku bantu bari muri Makobora bababwira ibintu biri ko biratoka kandi hano batoye imibiri irenga 800 hejuru mu misozi yanamiye Makobora y'abasirikare b'u Rwanda bahaguye. So mwumve ngo konvo zaguma ziza gutora abapfuye. Haragira igihe babona yuko bishinze gutora abapfuye n'abazima bari kwaje kubatora nabo baza kuhaba. Hajya muri Makobora et surtout amakuru ufise ahaguye baracana gusumba ni mu misozi yanamiye Makobora. Amakuru ufise indege za FARDC zitagira abadereva zarisha abasirikare ngo ku buryo abasirikare barenga 30,000 bari hariya muri Makobora. Kubera ko bagifata Makobora bace bahirundaniriza ku bwinshi kugira ngo twarababwira ingene baguma baza bahirundaniriza. Nukuvuga bari abasirikare bose bagira rassemblement muri kambi ya gisirikare ya Kara mu yahoze ari ya Monisco baca babarungika Makobora. Makobora barayibarasha barayibakuramwo baca baduga hejuru mu misozi kwirundanirizayo. Indege za FARDC zarabarashe
umve ngo zarabarashe ego maze babura ingene babakura hariya hejuru mu misozi kubera ko nta modoka zijayo nta mamoto aho amamoto akunda ngo mwarabonye ingene bashobora deplace ibiziga babibohera ku moto igakwega hariya rero ho nta n'amamoto ashikayo hariya mu misozi yanamiye makobora nukuvuga indege zarabakubitiyeyo by'ikimesha abashoboye kurokoka bariruka baratabaromoka je ndiko ndibaza bana mu Sangozi yari ibintu nibaza bikansiga kabisa est-ce que aba basoda ba FARDC non plutôt ba RDF ni kubwitegeko ry'umushumba wabo canke ni ndetse niko natahura neza ikintu cyo kiratuma bariko barabona ko bakorwa ku mirongo y'urugamba ariko kabandanya bavance reka kwanza ndange ndamutashe mwami muzarendo aho uri umve ko ndakora mukice sivyo yego uyu mwami ejo twaraganira arambwira ibanga yambwiye ngo umusirikare wese w'u Rwanda afatiwe ku mirongo y'urugamba yego hama akagirirwa ibakwe bakamurekura Kagame ashikamwica akarorero yamaye hari amafoto abiri akunze gusirikira y'abasirikare babiri bafashwe intambara z'igitangura babiri bakiri trop jeune baradiye sinzi no nawe nyakoresha mu kiganiro cejo bagiye FARDC barekuye mugabo Kagame ashisabica ngo bamenye ibanga urumva donc bivuze ngo aba baba bamaze gushika ku butaka bwa Congo ils n'ont pas droit de récurer donc kiretse uhereyo agira ibakwe akaraswa ari kumwe nabi wabo agakomereka bagashaka kumwevakiwa uwo vraiment mitende nayo uri muzima atume yumva wapfuye niko bimeze je nahora numva kera abavuga ngo u Rwanda ni rutoya bisigure ko hari barimwo abantu bakiya mu Rwanda mbone babana ko bariko bavaye Kagame kabakura he indi yakubeshe yego niko bavuga ko u Rwanda arakavuga gatoya no kwikarata nikaboneka iyi ntambara rero kumbure ushobora utazi ingene yateguwe sivyo normalement Kagame nimba ya lisanse kuba afise abasirikare bon exemple ibihumbi 150 yego menya ko afise abasirikare ibihumbi 400 ikintu cyumva nimba yagomba ko afise ibihumbi 150 afise ibihumbi 400 uti ibi yabishyize ku gute yakoresheje politiki yo kucisha bene gihugu inzara kugira ngo abafise inguvu bahungire mu gisirikare ino politiki yakoresheje atari uko bakunda igihugu mugabo kugira ngo basi barabe yuko babukura mu cibo bw'umunsi ino politiki ya mbere yakoresheje yego deuxièmement akubwiye intambara ya Congo ça fait 10 ans ariko aragira amahokitema imyaka 10 ariko arakora amahokitema kandi mu bihugu bitandukanye narabivuze mu kiganiro abantu hamwe baratangara mugabo mu nyuma baza kumbwira bati nukuri ibintu wavuze twasanze ari byo ni kuko hariho n'abana biwacu twasanze baragiye ni kuvuga Kagame yaratanze amafaranga baza no kurekrita mu bana bo mu gihugu cy'u Burundi bababesha ngo bagiye mu buzi hanze ese utubeshi bahendwa ngo bagiye i Nairobi abandi bagiye muri Tanzania abandi ngo batwaye kwimba inzahabo muri Congo bakaza kwisanga bari mu Rwanda muri formation y'igisirikare ase nabiyumvira guhunga ucehe ikibabaje rero gusumba harabo bon bimaze gutanga kugaragara harabo bazabasha ati akazuye gukora baguha avance ukagenda baguha amahera avance kweri nukuvuga amahera wajya nayo wasigira umuryango ayo wajya bukana washika bagusupa bakayakwaka gaca uja muri formation militaire donc aba rero nibo bariko barapfa ku bwinshi umve ngo ku bwinshi je ndumu RDF numva menga noja ku rugamba nasavye Imana ati Imana umpe gupfa kare kuko abazi kagiye gupfa deja exactement igazi bandarize n'amakuru ku mirongo y'urugamba sivyo ku mirongo y'urugamba mu vy'ukuri mwumve ngo ibara rikomeje kugwa afu rero umbugo wawe aba bantu je sinzi uburyo baje ku rugamba bameze ndavuga aba basirikare b'u Rwanda yego mu gatondo nababwiye ko drone za FARDC zazindutse ziriko zirakora akazi yego mu bice bitandukanye za Mutunda
za Ruremba, za Karongi, Bucumbi, Bijombo n'ahatandukanye. Wumve ngo ahari ibirindiro vya FARDC nako bya RDF hejuru muri Haut Plateau hose iki gisirikare ca Congo FARDC cagavye ibitero bikomeye na drone ahari ibirindiro hose uyu munsi mu vyumve. So ni operation yatanguye mu ndwi yo hirya yo kugira ngo baneutralize tous les éléments za twigwaneho Red Tabara hamwe na M23 hajya muri Haut Plateau. Ni mu ntumbero yo kugira ngo babafunga umunwa afite aba bagwanyi nta nguvu bafise, sivyo muraza kuvyumva mu video tuza kuba ama groupe abawazende basoye umunsi bakumva bavuga bati nubwo umwansi yarafise ingabo nyinshi cyane gose twamwivuganye kuko nta nguvu afise ntibazi kugwana, kandi ukaba nkako umuntu azi cyane ibintu bya gisirikare arazi ko uburo bwinshi butimba abagwanyi benshi sibo bagira sibo batsinda kuko urumva kubera ko bari benshi hari naho usanga nabo nyine ubwabo barasana iyo bateye mu gisasu gihitana bishi cyane gusumba. Rero mu bice bitandukanye bagavye ibitero na drone kandi amakuru dufise n'ukuri ibyo nonekaye byabaye byinshi cyane byabaye byinshi. Icyo nosinyara nuko ibitero byakozwe na drone ahanini byagenda bisibra ahantu hari ibigwanisho rutura donc amarme d'appui ya zino nyeshamba ndetse n'ahasanzwe hirundanirije abasirikare benshi bizinyeshamba. Ubwo murumva yuko igitigiri c'abapfuye ari benshi gose kabisa. Je le répète, benshi gose. So ku ntambara rero zabaye ndavuga ku front ibitero byagabwe n'abawazarendo surtout hajya mu gace ka Rubarati. Rubarati no mu cungaro yaho nababwiye ko imigwano yabere muri Rubarati, Ruhuha, Marimba hamwe na Masango. Buno buce bwose wazarendo yashoboye kurasa inyeshamba irazirukana ibirindiro wazarendo bihagararamo. Muraza gukurikirana amareresi yaba wazarendo aho bariko barashinga inkoza ubu cette fois mu birindiro byari bisanzwe ari byo zinonyeshamba kuko bazirashika bisa ziriruka aho mbere hari n'izindi resi zagaragaye abawazinde ko bavuga bati bahungiye mu gace bita Muramvya naho nyine turabasanzeho nta gahengwe tubaha. So muca mubona ko ku mirongo rugamba uyu munsi wazarendo yiyambitse umutamana muri citerume nubwo basanzwe bawambaye bakoze ibikora inka bagerageje mu by'ukuri kurasa bitewe ubwoba kandi bikomeye inyeshamba n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ku buryo babuze isaganirizo. So umbabarengirwe ko nibi by'abasirikare b'u Rwanda tuko turabona biyongera ku butaka bwa Kongo. Kuri BF turatanga n'imburi, turatanga imburi, ntidutanga amatangazo yo kubika gusa gusa uwuzi ko mwene wabo umwana wiwe ari hariya mu misozi ya Fizi, please nimba mukivugana murungikira ikimazi ciwe amako yakiriye byavure nimba haro bakivugana na murungikira ikimazi apfa yakiriye kuko kuzongera kumubona so kabisa namwe bavuga ngo nahimana kuzongera kumubona. Ibi ndabivuze kubera ko wazandi fise umujinya kabisa bafise umujinya utagira ukungana. Ikindi rero nuvuga kiri special nuko ca gisirikare kitamenyekana caramaze gushwara hariya muri Fizi ntikikiri hano muri plane gusa ya Uvira musaka ca Uvira. Amakuru mfise nuko no mu misozi hanamye Uvira muri territoire ya Fizi bamaze kuhashwara ca gisirikare kitamenyekana. So ucamva ko rero umuntu wose yitwa umutwigwane ari hariya Red Tabara FNL yiyunze na Tabara M23 za Android kabisa kuzongera kugana nabi wabo nahimana kubera ko iki gisirikare kigwana mu buryo buyobeye. Hariho numvise avuga ngo bahara type ngo bashobora kuba ngo bafise
ngo n'ibigwanisho ngo by'imwembe indumba urumva ko ari ibintu bihambaye cyane rwose. So kubera rero ubwinshi bw'abasirikare b'u Rwanda bariko baragwa ku butaka bwa Kongo ni benshi pe ko barahagwa no ngaha muri plane ngira ngo mwaramuse ko ibara ryaguye barapfuye ku bwinshi gusa nyine abawazarendo kubera discipline militaire basigaye bafise bakiduha amafoto bakiyaduha amafoto atangaye sinzi ngira ngo ni discipline nyine militaire kuko kare bakoze ibitendo nk'ivyo baraduha amafoto tukaraba tukagira iki bo ntibakiyaduha mugabo aha muri plane je dis bien no muri moyen plateau hajya hejuru za rugeregere za ubona ko n'amazina yahawe nanyishapa kabisa ibintu byarakoretse pe ibikorwa kandi byo bishimwa byarakoretse niyo mpamvu rero turiko turabona amato y'igisirikare cy'u Rwanda aguma yongera ariko arazana abandi bagwanya ndaze no kuba kareresi kagaragaza imodoka noneho abana za gisirikare ega nyinshi baramaze kuziturira ajya amabeni ayo atwara imicanga niki niyo yari yipanze hariya ku kivuko igoma kugira ngo bayapakiremwo abasirikare b'u Rwanda abaje bateguze n'ubwato kuva ku munsi w'ejo amakuru narayaronse n'uyu munsi kandi ubwato bakomeje kuzana abandi rero hari amasanamu y'amakamyo yarabarindiriye kugira ngo bipakizemwo bace babazana mu bwami bw'ifuko erega ntibaje kurwana yego ni kubafasha donc babafasha mu buryo bworoshe kugira ngo urumva bo dabo biyemera ko bakomeye ikibara cyemera kabisa bagasubira kwemera ko bafite ibigwanisho rutura kabisa kandi ibyo nivyo bafite ibigwanisho rutura muga ibigwanisho byabo rutura aha ntibigikora kubera ko agahengekerezo bari bafise hari cagiye bakontrola ikirere bashobora kuduza ari amadrone yabo kamikazi bagakanga abawazarendo nayo ubu ni nk'intare to numiboshe umugani gwa wa muririmbyi ngo bamenyera abo wihwaga bagende buhoro aprene aranyerera kabisa nivyo so rero ico gituma mvuga ni c'est vrai le fait ko barazana abagwanyi benshi ubwo bari kwategura igitero ibi tubyumve ko bari kwategura igitero kandi igitero n'ikibagatero ivyo conona biraconona mugabo ufatiye ku kuntu jewe ndiko ndabona wazarendo ihagaze aha muri plane kukuru ndiko ndabona FRDC ihagaze kukuru ndiko ndabona FDNB ihagaze na caga isirikare gitamenyekanye kabisa je ndabona ko baje kotsugura kandi woke juburo ntaco yokora ibi murabizi yego kabisa bariko baza kotsugura nukuri ni hamwe hitegeko badashobora kwanka badashobora kugaba baca babamesa ntabwo nabo ubwabo bakagombye kubandanya baprogressa ngo baje hano ku mirongo rugamba nukuri pe mugabo ko ari itegeko arona ko ndumva kare avuga ngo sinuka terme yakoresheje ngo mu Rwanda ngo afise principe ivuga ngo bavuga ngo ntibarushwa ntibananirwa sinzi ya ndamusi yakoresheje sinzi yakoresheje ngo no principe Rwanda rufise mugani ni muri angiro kwerekana ko okay kiriya gitutsi bakunda gutugana ngo urakarushwa voilà rero ngo abanyarwanda babo ngo ntibarushwa jana atuma apfa aho kumurusha iwabo niyo principe umunyarwanda tumapfa aho uko arushwa byumvikane ko rero Kagame yarabonye ko yatsinzwe mugabo aho ko proclama ko yatsinzwe afuma bandanya apfire ku azotuma nawe nyine ari we wa nyuma aho kavuga ati je natsinzwe basi azotuma ari wafata karashini ko vuga nyuma hagende burya baba musanza kantu uvutse kazava kaba urazi neza ko ukunda kuvuga ikintu mu nyuma kagipinga ariko mu nyuma kaza kubona cyaba oya ni principe bafise mugabo burya kino kintu tuzokibona tuzomwakira mu oya jewe ico ndacemenda mbere ndanakishigikiye burya tuzosanga ku butaka bwa Kongo Kagame abaye wa yagenda karashini ko yego kabisa so ku mirongo y'urugamba rero anemo nuko byifashe bakomeje kwidigadiga ko muri plane bafise ingabo nyinshi mugabo
iyo basokoye kamwe tubiri dutatu ntabyo babivugako kandi turazi ko bama babasokoye kabisa bariko barabagabanya n'abandi bariko barabongereza reka rero tubirindire mugabo ico nzi ico iyi ndwi twatanguye yego ntabwo iza guhera rutambikanye kabisa ruraza kwambikana mbogwa wa wundi ngo gasisa gatunga amazi zo turayembwa n'umugabo yego reka tubanze mbona musanguzi biri ku murongo w'urugamba byatwengeje kuko nta kuntu woguma wumva ngo majana 2 barapfuye majana 8 barapfuye hama nawe wiroheye imagine gusa nta kundi kuko ntibegeze ntizokunda bona amabura kindi nyene nta kundi baza bagenda baririmba ati aheza nta kundi mumenye yuko mamuza bamugiye nkuko musanguza kandi uwiyahuye ntawo muririra twe turababurira guys reka nakero ndagisubirira je ndazi ko ari abaye amaventura bamurikirana ça je sais yego afatiye ku mukozi akora kw'ijya hotel Serena ndazi ko ndacamumenye ntagira ubwo wavuga mu nzina bazomutohoza aho yakambira ko bari abo bubaho babo bari abatindi wari ko bumviza BF sivyo mu Rwanda ndazi ko bamurikirana ça je sais yego arabo tuvugana bari mu Rwanda je ndababurire vraiment wazarendo ubiraza amategeko y'intambara wowe wishikiye hariya ugacumanika inkoho yawe ntaco bakubwira kabisa barazi yuko namwe muri ko murajayo mutabikunze ari hamwe hitegeko wazarendo irabitse rero mes chers amis rwandais RDF mes chers amis congolais M23 bakunditse ku mirongo y'urugamba isakane wibera amahoro iromete kandi baragukingira franchement parla wazarendo iramaze kumenya ko nabo yafashe kabarekura ngo bagende bashika babica buntu barekura barabatwara mu bibanza mubaho muri safely kabisa nuko mufise umutekano wose siniko ndahurutse nukuri pese niko ndahurutse yego aya namakuru ni information niko ndabaha kabisa kumva umutekano yawe umutekano wanyu ubona ko bidakunda iromete kandi ikindi no bibutsa n'igiki iyi siyo M23 ya mbere ego iyi ni igira kabiri kandi yiyaje havuyeho bya biro biri bitwa gute sinanabyibuka ego gusa nkumva ko iyi ni igira kane baraza bagafata ubuce bakabusubiza bakaza bagafata ubuce bakabusubiza abapfa abo baba bapfuye sivyo abapfa baba bapfuye kandi n'imiryango yabo ntiyigeze yibukwa nta numwe bagiye ngo bagiye gufasha umwana we ngo agwe ku mirongo y'urugamba cyangwa umugore wiwe ngo umugabo yagwe ku mirongo y'urugamba nta numwe bageze kubayindura imisaraba gusa yes sasa mes chers amis rwandais RDF nanga baye mu 23 muharamumva bavuga ngo ururimi mwumva n'ubusaso baramaze kubyumva ko ururimi mwumva n'ubusaso nyine wowe rero kuneza amagara yawe n'umuryango wawe kabisa kubera ko nyine aritege kugomba kuja ku mirongo y'urugamba wagiye ramwe nuponye kumarika inkoho wiromete barashana no gushira muri wazarendo wanashimye oya biragoye mugabo umuntu yagize uwo mutima wo kuvuga ati jewe ndayamanitse kabisa je ndazi ko ari ahantu bafungira batwara babakingira amategeko y'intambara arahari abivuga neza jewe bana mvusanguze ukuntu mbona bano ba RDF ni nka kujya tubona ba Mahat donc bamukase umuntu voilà mukase umuntu ujya kubwira ati jya kuva muri ujya mwonga nubwo bazi ko hari inzoka urajaye ko uzi ntari ntagiye aranyica aramondera kabisa aranyica wowe uziro Kagame rero ni muri mukase wabari kabisa nuko kuko umubyeyi wawe gukunda ntabwo kurunka ahantu azi ko ugiye kuja mu butaka wowe iciye umujya kabisa uzasanguze reka twibandanyirize aho two turabona amapropaganda y'u Rwanda dahagarara ku banyamurenge kabisa turabona neza ko hariho abantu bagenda kuzita ko ari abantu bashizweho ba programa ko bakeneye basaba leta ya Kongo ko bakeneye gusubizwa reka ndagufasha yego sindinde mpogora nega yemwe reka ndabe yuko yego byokunda ko bano bantu bacu babona ano mafoto sivyo sinzi ko bikunda ariko uraza kundabira yego ifoto iboneka neza wegereje gato yaboneka ndabisha sisi wa Nyarwanda wa Murenge tunaomba serikali ya Kongo kuturudisha kwetu Rwanda kwa haraka. Reka ndakwereke niyindi sivyo rambi nayo inavuga gute sisi watoto wa Kinyarwanda hapa Murenge
tunaomba serikali ya Kongo kuturudisha kwetu Rwanda, tunachoka mapolitike ya Kagame. Wanachoka na politiki ya Kagame. Ndiyo. Ryari abanyamurenge bavuga Igiswahili bari murenge. Kuva ryarisi. Ryarisi. Cyane narabumvise, naragiriye amahirwe yo kuvuga n'abanyamurenge, n'abanyamurenge, abanyamurenge. Yeah. Voilà. Nanakubitiye gatoya muri Uvira, ngiye gutembera kabisa ndavuga ati reka mvugisha abanyamurenge. Narabavugishije kandi nta Giswahili pe, nta birenze mu Giswahili. Reka rero ikintu nivugiye, sibyo? Donc iyi ni indi karata Kagame agomba kuzana. Yabonye yuko byaza. Apfa kwana. Yabonye yuko byaza. Cyane ndamushigikiye mbere. D'abord aba banyamurenge connaissant que ari abakongomani. Kabisa. Leta ya Kongo, ibwiza shingiro rya Leta ya Kongo rirabarokonesa ko ari abakongomani. Kabisa. Uro batanga kubandikisha ibyapa bakora za manifestation z'ubugugu zitanafashe ngo twebwe abanyarwanda b'imurenge. Unasikia hakiri hawaenezi ngo twebwe abanyarwanda b'imurenge ngo turasabye Leta ya Kongo ngirisubize wacu mu Rwanda. Niwe yabazanye ibati uburyo muhagaze ni mubizi. Wanashima bwana Msesangozi nibutse agahe gato gaheze twarabonye abanyamurenge bariko baravuga ati twe dukeneye kuja kandi mu Rwanda kubera iki ukuntu bariko barabatreta ukuntu bariko barabafata nabi. Eske uyu munsi Kagame mujaje ahigenda avuga ati ni Kagame aragwaye mu mutwe kafise ubwenge bwiwe biramurenga. Nani propaganda umva kweli propaganda ishobotse kweli. Afise uburyo bwo kumva yuko abanyamurenge bo kwifuza gusubira mu Rwanda. Apana kwifuza. Kwita d'abord abanyarwanda. Iki kintu urumva ko Kagame arashobora kuba twumva. Reka ndamusaba twumvire ikiganiro reka tukiri sibyo. Iyi topic ndagutikuru kwa yonyine agahindu kugira ngo mpave nduva no vuga byinshi kiganiro manisa nukuri pe ego mugabo bumve ko bareke kwicanganya mu yakira. D'abord mu banyamurenge harimo abageneral bari muri Leta ya Kongo. Ego hari abadepite bari muri Leta ya Kongo. Basubire mu hari abaminisitiri muri Leta ya Kongo hamwe n'abanyarwanda vraiment. Ho bari abanyarwanda bagikora iki muri Kongo nimba batera ko abanyarwanda basi. Reka turangize ikindi kiganiro bari Msesangozi. Iki kiraza kuba ikindi kiganiro kiramvuye dushobora kwa twerekana uburyo bumwe n'ubundi ino plan B ya Kagame kabisa itabaho itanashobotse kabisa. Ego reka nagushimira muri bimwe n'ibindi utweretse ku mirongo rugamba canke se n'ibindi twayaze mu kino kiganiro. Nshimira n'ababanye natwe muri kino kiganiro ndabasaba ko bandanya dukurikirana kurumva neza ko akari nyuma mugani wa wundi karahinda guys karahinda mugumane natwe rero. Commentaire turabakeneye imitima myinshi cyane ndetse n'amayide yanyu turayakeneye. Wewe utukurikirana kabisa utarakora subscribe cyangwa se wiyaboneshe kuri zino channel zacu uracumviriza bwabo benshi bw'abandi n'umuhombe kabisa. Cyangwa ubona ko ari wanda gumatambikije yumviriza hanare kandi nagusabe ngo dukomeze kwagura umuryango wa BM4 na BM4 please muri bwabo. Reka ndabasabe rero dusubire mu bindi biganiro. Ciao ciao.